Yesu n'umwami. Igice cy'ijana na 13 mugira mwumvirize ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76 96 96 96. Numwanya mwiza uko tuvugana ku majambo y'Imana, numwanya udasanzwe, ni umwanya mwari murindiranye igishika. Benshi rero hirya no hino bari barindire ko uno mwanya ugera. Numwanya rero Imana yateguye ku bwawe, numwanya Imana yateguye ku bwanje kugira ngo turonkeremo imigisha, kugira ngo turonkeremo igitangaza c'Imana. Numwanya mwiza rero uko tuvugana ku munyororo ugira gatanu. No munyororo rero kumbure wafasha abantu benshi. Umunyororo wo kudaharira byaramaze kukujamo wumva ko udashobora guharira, ariko ngomba nkubwire ko guharira ari ineza yawe. Muri kumwe na Jackson Nkeshimana mu no mwanya wa rino jambo. Reka dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 11 ku murongo wa 25 na 26. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 11 ku murongo wa 25 n'umurongo wa 26. Dusome mu izina rya Yesu. Ati kandi nimwahagarara musenga, nihaba hari icyo mupfa n'uwundi mukimuharire, ngo so mu ijuru nawe abaharire ibyaha byanyu. Ariko nimutaharira abandi, na so mu ijuru ntazobaharira ibyaha byanyu. Aya majambo arakomeye cyane. Niwahagarara ugiye gusenga Imana, niwamenya ko ufise icyo upfa na mwene so, numuharire. Nutamuharira nawe, so mu ijuru ntashobora kuguharira. Nutamuharira nawe, hari ikindi kintu uje usanga kidakunda ku mpamvu z'uko utahariye. Hari ikindi kintu gituma Imana idashobora kuguharira nawe, atari uko utasavye imbabazi, mugabo ari uko utahariye mwene so. Urumva rero ko guharira atari inyungu ya nyene guharirwa, ariko guharira ari inyungu ya nyene guharira. Utiko ntabitahura cyane, reka nakumvishe. Wewe hari umuntu yagukoreye ikibi, kandi ikibi kibishe, kandi kibi naho wokivuga mu bandi bantu, abantu bose bavuga bati koko yaragikoze, kandi kimeze nabi cyane. Kandi ntiyagikukoreye rimwe gusa, yarasubiye kandi aragigusubira 3, 4, 5. Ariko kandi nta nubwo yigeze aza kugusaba imbabazi, kandi yarabandanije yikorera ibibi no ku bandi, kandi abifata ibisanzwe. Ariko wewe rero ugomba gusenga, wewe rero ufise icyo ugomba ko Imana ikugirira, wewe rero ufise icyo ugomba kubwira Imana cyangwa ugomba kuvugana n'Imana. Imana yo yashizeho itegeko ati nugomba gusaba, nugomba gusenga, nugomba kuyegera, icyambere na mbere ubanze uharire uwakugiriye nabi. Kuko no muri kamere k'Imana harimo guharira, kandi iharira abayigiriye nabi, abayikoshereje, abakoze ibyaha, abakoze ibibi byose, Imana irabaharira. Kandi nawe wibuke ko igihe wasavye Imana imbabazi, nawe yaraguhariye. Kandi kuguharira kwawe Imana iguhariye, ubwa mbere na mbere ni inyungu zayo kuba yaguhariye. Nawe ni inyungu zawe kuba wahariwe. Nawe rero kugira ngo ugirigwe neza, kugira ngo uronke iyo nyungu, nawe mwene data nugomba ko Imana ikwishura mu bibazo vyawe, ni ngombwa icyambere na mbere ubanze guharira mwene so. Si cyoroshe mugabo birashoboka. Ndazi ko urukura avuga ati bivana buriye ibibazo biratandukanye. Ati nk'uwangiriye iki kubona nopfa kumuharira. Ariko wibuke gusa ko guharira ari inyungu zawe wewe nyene guharira. Mwejeje kumviriza ubutumwa bwiza mushikirizwa na Pastor Jackson Nkeshimana. WhatsApp yiwe ni 76
96 96 96. urashobora kandi no kubusanga kuri Facebook yiwe canke YouTube yiwe ukaba wahezagiwe urungikire n'abandi.